Kristo Yesu ngo yakunze ishengero. Kristo Yesu nagomba nakwibutsa urukundo yadukunze n'urukundo rutangaje. Uwo ngo yatumye ahera icyubahiro ciwe hariya mu ijuru, araza arondera ishengero. Hari ikintu yarondeye mw'isi, yaje kurondera ishengero. Nagomba ndakubaze, mbega mukundwa, uri kurumva aya majambo? Uri mu ishengero Yesu ariko ararondera? Uri mu ishengero Yesu ariko ararondera? Dusome mu gitabo Pawulo yandikiye Abanyefeso, igice ni ca 5, umurongo wa 25, turamanuka hepfo gatoya. Handitswe gutya: bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura, ngo aryeze, aryogesheje amazi n'ijambo, ngo aryishire ari ishengero rifise ubwiza, ridafise amarabaga canke injebejebe canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribe ryera, ridafise agasembwa. Yesu Kristo nashimwe. Reka dusomere n'iri ryo muri mu cete ca Yakobo, tubifatanirize hamwe. Yakobo igice ca mbere n'umurongo waho wa 4. Ariko kwihangana gukwiye guhingura igikorwa cako, ngo mubone gutungana rwose muhinguwe, mudahajije na kamwe. Kristo Yesu ngo yakunze ishengero. Kristo Yesu nagomba nakwibutsa urukundo yadukunze n'urukundo rutangaje. Uwo ngo yatumye ahera icyubahiro ciwe hariya mu ijuru, araza arondera ishengero. Bibiliya niko yatubariye, ishengero. Hari ikintu yarondeye mw'isi, yaje kurondera ishengero. Nagomba ndakubaze, mbega mukundwa, uri kurumva aya majambo? Uri mu ishengero Yesu ariko ararondera? Uri mu ishengero Yesu ariko ararondera? Uri parmi l'église de Christ? Umbwira mukundwa w'Imana, w'iryo shengero ariko ararondera, hariho ikintu ariko ararikoramwo. Ico nagomba hanini guhagararako, ico kintu ariko arageza, ariko arageza. Sinzi mu gifaransa ingene handitse iri jambo ryo mu Kirundi ngo ariko arageza, ntaco, ariko muraryumva mwese. Ariko je nibaza ko risa ariko araritandukanya n'isi. Ariko aritandukanya n'isi, ageze arimete apa, arishira ukwaryo, ageze aritunganya. Yakobo yanditse atubarira ngo ukwihangana kurakwiye guhingura igikorwa cako, kugira ngo umuntu abe uhinguwe adahajije na kamwe. Mukundwa wa Yesu, twarize ibintu mu mashure, nibaza ko ari bitari byo, byavuzwe nande binyuranije na Bibiliya. Nagomba, hari ibintu batwigisha ngo l'homme n'est naturellement bon, c'est très faux. Mbwira mukundwa wa Yesu, Yesu yaje mw'isi, umuntu wese
ushaka ubugingo budashira uwo mwemera wo kwemera kwezwa wo kwemera gutunganwa adahagije na kamwe n'abantu bose ntawe uvuyemo ntiwigire mwiza. N'ubu natwe turi mu ishengero nawe warihanye hari igikorwa wese tugomba ko ni ugutunganwa. Mbega uri kuremera gutunganywa no kuri cya kindi no kuri twa tuntu duto abantu b'Imana turakeneye kwemera gutungana, kwemera kwezwa ngo agishire ritagira amarabaga ritagira ingereje. Umvira mukundwa w'Imana, injira muri hinguriro ryo kweza, injira muri hinguriro hariyo jambo ry'Imana rivuga ngo twubakwe nk'amabuye afise ubugingo. Amabuye afise ubugingo barayatunganya neza bakayakura ku imicafu, kandi ngo nayo kugira amabuye afise ubugingo aba yaciye muri temperature idasanzwe agashya akamera neza ku buryo rero ari zahabu zisohoka ari zahabu. Rero mukuru wa Yesu nari mfise igaruke ishengero Yesu ariko ararondera mu isi zoba ryejejwe ridahagije na kamwe, ritunganye ritagira injereje. Imitima yacu ikwiriye kwemera gutsindwa, kandi imitima yacu ikeneye kwemera kuneshwa. Umvira mukundwa, birashoboka ko muri iyi minsi wakijijwe, birashoboka kutarakizwa, ariko nagomba kuvuga kuri twese kugira ngo twemere guhingurwa n'Imana, twemere guhingurwa tudahagije na kamwe, kuko azotwishyira twejeje. Ega je nibaza ko uko turema kuracyabandanye. Umbire ndagisubiremo, Yesu aracyaduhingura azatwishire tudahagije na kamwe. None wumva atakiturema adufasona hariya mu nzigo hariya mu kubesha hariya hose afasona kurako po dusubire kubesha po ubushakanye po ibyiyumviro bibi po wamacakubiri vako umubiri azoginjira agejeje. Nawe jambo mukundwa w'Imana, Yesu ateze ibiganza.